kubera Kirikou akili nawe yari yagiye mu mahanga yajanwe n'akazi nta mwanya muremure yaratsindiye imodoka turabafise dutangure dushimira cyane Simbizo Semavumba competition nyinshi zo mu Burundi zama zirimo ubusuma kandi ubusuma bugaragara bro urukundo rwa LINO-G bari kumwe ubona neza ko Monia Fleur gwaramutwaye inshuti ya bose ashobora kuva yaravuye mu mugongo wa Monia Fleur kubera Monia Fleur yatakajwe n'urukundo Vestine nimba yarafatanye n'ujya Idris ava muri Burkina Faso Vestine burya baramwivye urubuga bijya bintu muri ko murabona sivyo D1 nta minyuze yuko adafise ama message y'abapetunga mu gice cyo Burundi hari n'amakuru nagendo nka yuko contrat yaheze afise undi ma manager siko umuririmbyi no nafise akazi kahe oya hari ukuntu yadafise show yataraye muri studio kurara muri studio no kurara mu kabare indirimbo iramba ni iki none ni iki si message yego sama jambo yego none indirimbo aha ni he uvuga ngo izohera ryari yego turanka gusaza umuntu yakubwiye ngo imyaka yakujanye umengara gusatiriye vyatari yeah. Oui, c'est la Yo, vie. what's up. Bro, wagwa reka dutangure dusenga man. cyane gose wallahi tunashimira Imana ko turi bazima duhemu umuka wazima ego nuko ijambo rikabiryo Reka dusenge. Funga amaso dusenge. No musigenda senga. dusengere Mwe abariko baradukurikirana mwese mumve ko tugiye gusenga. ego Duce bugufi. Mana data mushobora vyose. Turagukengurukiye kuba tugeze muri uno mwanya, turagukengurukiye kuba twageze muri kino kibanza. Nka Anashia 257 turagusavye imbaraga. Turagusavye uhezagire ikiganiro tugiye gukora, uhezagire ururimi rwacu ivyo tuza kuvuga vyose bize kuba ibintu vyubaka vyigisha buri muntu wese aza kuvyumviriza aze kugira ikintu kimwe canke bibiri yunguze ubandanye uhezagira bariko baradukurikirana ubandanye ubateza imbere ubandanye uhezagira iyi platform yacu ibandanye gutera imbere ubandanye uhezagira na twebwe nyene ubwacu kugira ngo ubuzima bubandanye kugenda butera imbere tubishavye tuvyizeye turakengurutse ko wumvise isengesho ryacu amen ego amen turi kumwe n'abafatanya bikorwa DH Telecom imprimeri ya mbere ego mu gice cy'Uburundi reka tubereke iyi video hamace tugaruka ego tubabwire ibikurikira mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. Asante sana turi kumwe kandi na bartender bar ego aho ubona neza ko ari akabari keza ko gusohokeramo inshuti abagenzi imiryango ni hariya ku intere kwa mu Kamenge rero abantu bifuza amaservice atandukanye nk'igikoni inyobwa z'ubwoko bwose barahawe ikaze muri bartender bar Shewili reka dutumirire n'abandi bifuza gukorana natwe inimero nizo ziguma zizunguruka ngaho kuri screen nizo nta zindi mucamu ronka ibisobanuro canke umuco wuzuye w'ingene dushobora gukorana gose
bro Yeah, hari wagwa. commentaire navumbuye ejo Aha. commentaire iraba wewe Yeah. ni commentaire Ego. y'umuntu yitwa Leonsi Ego. yayikoze kuri ca kiganiro twakora c'abasaudi Ego. ego kwe Aha. kandi buriya kijya kiganiro abantu benshi bagiye bakwita umusenegal ariko ngaho no musi mbona ufise akayobe kwe Ndagushimiye. Leonsi yavuze ko yagukunze man Ibana. kandi we wamuvuga ngo uri single Ibana, I'm single boy. yanditse ngo Wagwa. urakoze kubambwirira di wangu naho wirabura uri Ego. mwiza cyane Ego. atashira ko nagashugwe narakwikundiye Ego sha. narakwikundiye Ego. kandi ndabakurikiranije nakwijana Leonsi uwizeye Imana Ibana aho ndumva yuko biba vyumva Leonsi ngo uyu ngaha iyi nimero iguma izunguruka twandikire sha, twandikire yandikire twiyagire. ashize umutoye Ego. undibaza tuzogaruka ngaha Ego. takivuga kuri singo Imana yego kweli. Imana ni yaramuka ibikoze. Nkaronka umuntu mvuga ati jewe ranje kuko urazi yuko ibintu byose bibera mu gihe kandi ni Imana gusa nyene bizana siko inaramuka iyo Mana ibinkoreye ikampa uwo muntu nzoza ngamba Leonsi uwizeye Imana Leonsi uwizeye Imana ego cyane bro no musi ntaguteba turaza kuvuga ku muziki turi ku munsi wa gatatu ego ariko indwi habaye ibintu byinshi muri iyo weekend iheze cyane gose reka tuze tubivuge hari inkuru zitandukanye tuza kuvuga za LINO-G na Monia Kirikou ego Vestine na Dorcas na ba Diwane n'abandi ego sasa rero reka duhere kuri iyi nkuru ya Kirikou akili aho ubona neza ko yashoboye gutsinda ihiganwa ryari ryateguwe n'imwe mu mashirahamwe akomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi ishirahamwe risanzwe rikora amabati n'imisumari ryitwa Superbat bari bateguye ihiganwa ryitwa Superbeats Sakara na Superbat ego iryo higanwa ryarimwe abaririmbyi benshi batandukanye cyane gose mu ntango demi finale barakuramwo basigarana 10 bazoja muri finale muri abo 10 ego harimwo Kirikou harimwo Alvera harimwo Yarakwiye harimwo Victoria Steam harimwo LINO-G harimwo n'abandi benshi bagiye n'abandi benshi bagiye batandukanye rero ico bariko barashaka kwari ugutora indirimbo y'umwaka indirimbo yaranze umwaka wa 2025 itegeko ryari rihari ryari ryuko bahiganishwa indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2025 rero iri higanwa barihaye Kirikou atsindira umujya muduga mwabonye kajya kamodoka bambe ni gato urumva kandi nibaza ko n'usanzwe aserukira imbere y'amategeko Superbat yarabivuze ati nakaduga gato niko twahereye ko kubera tukiri bato ntitwari guhera kuri V8 rero aka kaduga niko twashoboye kuronka nibaza ko tuzogenda turakura bukebuke rero twizere ko mu myaka iza dushobora kubona bahiganiwe V8 canke Range Rover canke ibindi biduga bikaze y'amamiliyoni menshi gose mugabo nakajya ni sinye nziza kandi rega tugiye kuraba tuza gusanga yuko Superbat hahora hatanga amawadi menshi y'amashirahamwe kanaka ariko ugiye kwitegereza Superbat kuba yarakoze kiya kintu bro icamesho dutangure dushimira cyane Simbizo Semavumba Simbizo Semavumba ugiye kuraba igituma mvuze ati yuko twotangura turamushimira cyane kuko niwe yazanye idea yo kuvuga ati reka turondere bano ba artiste kanaka siko yego Kirikou akili reka nangure ndamukeze cyane ariko ngira ngaruke mvuga ati iyo Superbat ikora ikosa na gatoyi igatanga ijya modoka kundi mu artiste atari Kirikou akili bumve neza yuko baba bakoze ikosa kandi baba bishe brand yabo izina ryabo rya Superbat canke babicishije muri Superbeats kuko reka naguha akaruriro nk'abantu bashitse muri finale indirimbo ya Alvera Muhimbaritwa ku rutare
sino yitwa yuko ari indirimbo ngo ri hit song ahubwo Alvera Muhimbare nuko ari brand ya siko ego ariko ku rutare ni ya ndirimbo yavuye kuri plateau siko hari nk'umuntu wewe hitwa ngo Yanike Yuta Yanike Yuta bro naho narinzi pe naho narinzi si wenyene n'abantu benshi batari bamuzi naho narinzi n'abantu nagiye kumumenya kubera je muri ge competition ya Super n'abantu benshi batari bamuzi kwera siko kuko ugiye kuraba abantu ko barahiganwa na Kirikou ukashuzanira D1 D1 naho nyene omwe basi LINO-G ego ariko D1 nawe nyene nawe nyene ari karagenda hariya benshi bavuga mu kirundi ngo mu mirambizo hariya munsi siko kuko na D1 sino kwimanga ngo niko namuha agashimwe pe ego indirimbo y'umwaka 2025 yakoze iki oya inderega buri gihe kwanza ahubwo jereka nshime ukuntu amategeko simbizi ya Japan ego kuko ni ibintu vyagaragaye neza ko abafana bafise uruhara runini ego mu gutora indirimbo y'umwaka cyane baca batora ya ndirimbo iri hit ya ndirimbo bikundiye bonyene sivyo ego ubwo rero biba vyoroshe kubona indirimbo y'umwaka indirimbo y'umwaka tuca twemeranya ati ni hit yabayeho rero turavye mu mahiti yabayeho ego izisumba zose ni ahani kuko ugiye kuraba isese ya Satbi yarabaye hit mugani yashikirije ahanihe babi ya LINO-G yarabaye hit mugani yashikirije ahanihe urumva tuca turaba rero ya hit ya mbere iri ku yageze ahantu kure cyane gose rero ivyo uza guca usanga vyoroshe kuvuga ati indirimbo ya mbere y'umwaka nubwo tutokwirirwa turahiganwa reka kandi icangyoheye na Alvera Muhimbare ujya musiba muha kubera bamuhaye miliyoni 3 kuko kira mu artiste wese wa kabiri niwo bahaye miliyoni 3 abandi bagiye babahaye miliyoni zibiri bajya 10 bose bajya 10 bashitse muri finale yego barabareme niko byari bimeze bro Ken Alvera ravuze ati jewe naho bari kungira uwa mbere bisigura hajya muri bajya 10 miliyoni 20 twarasohotse yego yavuze ati jewe naho bari kungira uwa mbere bari kuba bivye amatora ariko bijya yavuze ndi sinibaza ko yari kubikora ntiyari kubikora bro we bagwaye adi wowe uvuga ngo mwihenze reka nukunge ugiye kuraba Alvera Muhimbare inguvu yabishizemo bro tuvyemeranye neza yuko Alvera Muhimbare yashizemo inguvu cyane kuruta Kirikou akili ego kweri about your promotion yo kwamamaza ari ya competition ya Superbad cyangwa Super Beats sigo ugiye kuraba ku mbuga ziwe waratambuka ku mbuga ziwe ugasanga ko yasora buri munsi ariko kubera Kirikou akili nawe yari yagiye mu mahanga yajanwe n'akazi nta mwanya muremure yaronse wa connection wo huguma kuri internet ngo ariko arapostinga ibiki niki ahubwo yaba ari mu kazi kanaka ariko kubera Kirikou yari yifitiye confidence yavuga ati jewe ndazi neza yuko hamwe indirimbo ahanihe itotwara ijya modoka abene gihugu bazoba babibona yap tunashimira cyane Superbad kuko kenshi zurabe aya ma competition ngaha mu Burundi competition nyinshi zo ngaha mu Burundi zama zirimo ubusuma kandi ubusuma bugaragara bro kuko uza gusanga yuko hari umuntu abahawe award cyangwa agashimwe ariko kabona ati uyu muntu nakuyamerita bro siko ati nakuyamerita ego ariko bagahaye Kirikou akili naho uwo bumwanka bro uravuga ati ya bavuga gute bavuga ngo nuwankura kwavu aremera ko kwiruka naho uwo bupinga gute uravuga ati jewe ijya modoka akili ego yarayikwiye indirimbo yiwe yakoze neza pe kandi ari kintu ngahangira mvuge bambabarire cyane mbega namye ndarabejo ijya ndirimbo yigombi kwiza miliyoni 6 ego mu mwanya muto cyane bro mu mwanya cyane gose yarakoze indirimbo y'ibihe byose hari kintu ngira mvuge bambabarira abakunzi babano babarimvyo ba legend siko
Big Fizzo numu legend Kidumu numu legend siko ariko gushika ino sa Kirikou arabicaza bakiga bro kuko ivyo n'ibintu bigaragara nivyo n'aba legend n'abavyeyi mu muziki bamutanguriye bro siko ariko wumve neza yuko kino kintu ni ibintu biba bigaragara baricara bakiga bakavuga ati ryo rupeti rw'Kirikou akili mbega rukoresha umuti w'unyabagi kuko ibintu bigaragara bro urazi ko Kiduma harakunda kwitwaza ngo aba bapeti bakora amahiti ntibakora indirimbo z'ibihe vyose reka urazi ko aha nihe ari indirimbo y'ibihe vyose Kidumu ivyo yitwaza ani ivyo yitwaza ngo barondera views bakunda kuvuga ngo n'abapeti b'ama views ngo mugasa abapeti ba reality ariko umve neza yuko tuja hisi irikiraja siko cha gihe c'aba Africa Nova bakora indirimbo ziramba siko sico gihe turimwo bro ntuno munsi washaka turazumva pe. Ariko kandi indirimbo iramba ni iki none ni iki si message ego samajambo ego none indirimbo aha nihe uvuga ngo izohera ryari biragoye bro ni kintu muri 2000 ni indirimbo ikwibutsa muri 2000 n'amajana ikwibutsa kahise kiwawe life waciyemo yari meze nabi iyo si indirimbo y'ibihe vyose ikintu rero niko navuga bano bantu twitwa yuko ari ba legend ba Big Fizzo ba Kidumu bande baze barareka ivyo vyitwazo bro baze barareka ngo urumva ngo aba new generation ngo bakora ngo indirimbo ngo zinyaruka gupfa siko ariko natwe tuko tujana n'isa higeze tujana n'ibihe bro ego siko uvuze ngo indirimbo ngo bakora indirimbo ngo zidapfa sawa nawe uri mu legend kora indirimbo yo bipfa ariko igire hit song siko yego kuko tuko turaba ivyo tubeshaho ibiduha umusaruro siko sawa kuko ugiye kuraba turi muri business bitandukanye na vya bindi vya kera kuko warasura indirimbo idapfa ikumviriza babavyeyi ariko nabo bavyeyi bacu ugasanga hari ahantu biyumviriza akarimbo kamwe kabiri kaca ariko ubu naho tuba turi business umubosi nazo kwiyumvira ko mu giteramo ukuzana indirimbo ya Africa Nova muri show bro muri generation ya 2020 ya 2000 muri Gen Z muri new gens bro siko ivyo bintu rero bitwaza ngo aba legend gurumva ngo bakidumu ngo indirimbo ngo ngiki niki bro turi muri generation nyene iyi nyene asigeze bebise baneza yuko dukora music ya business y'umubosi zo kurondera ko igiteramo bro ijanye n'igihe siko mbega tugiye turasohora indirimbo nk'iza Africa Nova concert zosubira DJ Paul azosubira kwiyumvira ko kugira benda kubwira ikintu kimwe kera barakora imiziki baba Africa Nova bacanco wa misi bani Dave bande mugabo turabe generation abakonsoma ujya muziki ni bande baraba bavye bakuze aba banyepolitike barabo mugabo nabone zijya ndirimbo bazikundiki amajambo ego iyo hageze gutamba bavuze inyamahanga zivuye he ego hanzi kuko abanyamahanga nibo bakora vyose bakora indirimbo zitambika zo gutamba nyene zo mu maclub zo kuryoherwa hariho nka Tango Mago nuno musi baracayivuza hariho n'izindi nyinshi z'amantuze mugabo ababi wacu hariho ukuntu batigeze bagomba kujana nahisigeze bagombye kuzana y'amajambo bapo yuko babona neza yuko mbega igihe kihugenda gute yego kandi gusenyere mumbe neza yuko nimba aba ba new generation ba Kirikou akili ba Double J ba LINO-G bariko rasohora zino ndirimbo zitambika bro siko bano wa legend bacu bavuga ati yarigeze kuba asura karimbo yari biface yo wisiguye wabipfuye siko apana yuko kucuzana kuri micro ngurumva ngo basura ngo indirimbo ngo zinyarutsa gupfa turi muri business bro ahubwo iyo ushaje uremera ati ndashaje singishoboye ivyo batoyi bashoboye siko gushika ino saha bari baba legend baricara bakiga bro ikibazo abantu tugira ni kimwe
banga kubona yuko bashaje turanka gusaza twese uko turi ku isi turanka gusaza umuntu yakubwiye ngo imyaka yakujanye umenga aragusatiriye vyatari umenga wakugize umusaza nta na rimwe twigera turyohererwa ubusaza bwacu ubu rero kungira mvuga kandi iyo ushaje ikiba gikenewe nuko wemera ukavuga ati ubu jewe vraiment ndashaje ivyiyumviro vyanje ntibihuye n'aba bana buno munsi reka ndabahebere ndayamaniki nici gituma navuze ati bano ba legend haba Kidumu haba Big Fizzo haba ba Lulilo reka n'abandi benshi bagiye utsanskwanye bicare biyige bro siko kuko Kirikou akira reka nabicaza bakiga bro siko kuko ivyo n'ibintu bigaragara pe n'ibintu bigaragara kandi nta n'inziga ibirimwo ni business ni industry ni entertainment bisaba neza yuko kutabyegeza gusa umutima bro ije nzira ikirakora man ikirakora ibintu vyinshi baba bajya ba grand frère batakoze bro bariko baragiza umuziki ahandi hantu Big Fizzo afise ahantu yagejeje umuziki iyi genzi hari amezi 3 yohera atamuririmbye atagiye Buraya oya ntibikunda bro ntibikunda nci gituma ariko tuze turabwizanya ukuri bano ba legend twakuze tubumva kandi turabubaha bro siko turabubaha kandi turemeze neza yuko kandi iri niterambere kuko abana ba Kirikou nabo hari handi bazogera bro Kirikata atari karagera canka atazogera generation iri nyuma ya Kirikou iyo izogera handi hantu yo yirarenze avyumva niko bimeze ariko bumve neza yuko nta nzigo nimwe ibirimo habwo ni business reka umuziki tubane dushigikira abana bari ko barakora Kirikou akili abandanye yicaza haba bakuru biwe haba batuye biwe haba bari muri generation imwe bumve neza yuko ari karabicaza kandi n'ibintu bigaragara kandi urabije n'amaso yiwawe ni ibintu asohora hit song siko apana yuko baba legend bacu nabo baca bitwaza ngo urumva ngo kunuku ngo akasohora iki niki bro reka bicaze kuko nabo nyene bako bariga bro ego ni weekend nyane tubonamo nani LINO-G arafukamiye Shugwe nako Lino arafukamiye Shugwe Monia kubera bijya biri out of music bro nuko bari muri industry nyene ni lazima tubivuge nyene kandi biramenyekana kuko ni vyamamare wabifashe gute mu gihe urukundo rwabo benshi bagwita base urazi hari ikintu bro ibi bintu vya LINO-G na Monia Flair byatanguye nk'imikino bro siko byatanguye nka base siko yego byatanguye nka base hagati y'abantu babiri ariko baza kwisanga bariko barerekana image irengeye kuba base imbere y'abafana babo siko yego kuko niwogenda imbere kuri kamera y'umuntu canke kuri show kanaka iriko fan base y'abantu kanaka umukobwa umusome central mo dakondana siko ariko byatanguye nk'imikino bro ariko bagiye kwisanga muri rwa rukundo gukuri ariko bino bintu by'abantu babiri bano bantu babiri babe hange umwe kwanza byaranagaragaye yuko Monia Flair inguvu ziwe zatakaye bro iyo ugiye mu rukundo rwa cyane nagiye ndonze n'amakuru kanaka nagiye numva neza yuko inshuti ya bose ashobora kuva yaravuye mu mugongo wa Monia Flair kubera Monia Flair yatakajwe n'urukundo akabijamwe cyane seriously akibagira business siko bano bantu bagire kuri babiri nivyo niterambere yego niterambere kubw'urukundo rwabo ariko umve neza yuko hariho umwe agiye kuva muri bino mihandi ya industry entertainment yego kuko n'ibintu biko biranagaragara gushika naho bageze kuri etape yo kuvuga ati akare mu proposa ariko umve neza yuko Monia Flair ariwe muntu byatanguye kugaragara yuko inguvu yari afise urukundo rwazirushije inguvu cyane yego ariko nkibaza ati runo rukundo rw'abantu b'abartiste bari muri industry imwe niruzohava rumere nk'ugwarasku hamwe na wa mugore wiwe wavyarana umwana umwe wa mukobwa akora kuri salon nibaza Krista
Oya. sinzi ko yitwa Shinda namibuka. baheruka kugira divorce. Ndamuzi. Bino bintu izi urazi gituma ahantu bize kugorana, tuzi turabwizanye kuri gituma muri industry gituma bigorana. Je mbona umengo Jewe dukunda duhura muri industry. Jewe nahibukeye n'umugore atahibukeye bro. Siko biraza kugorana cyane ko haza kuguma cyacizere kanaka canke ya life y'ubuzima bwo bandanya rwa rukundo asampusa yuko woga umunyizera. Kuko jewe mfise akazi ko mwijoro nawe ufise akazi ko mwijoro. Ane mwijoro he. Mugabo hari ibintu abantu bakunda umuntu afise akazi ko mwijoro no mu DJ bro. Ego. Mu DJ umuririmbyi no nafise akazi ka he. Oya hari ukuntu yadafise show. Yataraye muri studio. Kurara muri studio no kurara mu kabare canke mu miziki ni ibintu bitandukanye. Iyo uraye muri studio uburaye mu kazi. Urumva? Iyo uraye mu kabare ahantu hura n'abafana abantu benshi basi batandukanye. Uraye nko muri boîte. Abartiste bacu barafise iyo ngora. Urumva? Iyo nyene muri boîte barafise bro. Mugabo ikintu tugomba gutahura si ngombwa ngo usohoke minsi yose. Oya. Amadesa wagwana. Uramubona amadesa isi. Amadesa good. Salama papa. Umeze fresh. Ndashimye Imana mpagazinga abayoborusi yasinzi nawe. Indira duheze basi turakuvugisha. Eba narindira gatoyi ndagukeneye ikintu tuca tuyaga. Ishaka imbere yere. Oya rinda tuca tuyaga narakimu bunyene. Yakuravuga nabi Kirikou. Yaratsindiye imodoka turabafise. Man, ayumva bro, biratandukanye kurara muri boîte no kurara muri studio. Muri studio buri mu kazi. Oya mugabo nyine urazi abartiste bacu niyo ngorane ya mbere bafise. Siko? Bya bintu byo kurara mu maboîte kanaka kandi ukibagira neza yuko ufite ishingano y'urugo. Ubu DJ Fernando ari he? Aba mu ntara ya Gitega bro. Yarahunze mu gisagara ca Bujumbura. Kuko nyene abanyabujumbura nyene ari kibazo. Fernando je ndamwemera kwe. Yibereye Gitega bro. Afise ibiharuro birenze. Ni umuntu yifite ibiharuro vyiyo. No muntu avuga ati jewe hako nkora ikintu kiza kungwisha hasi canke kinsubiza inyuma mu bintu bijanye n'imibereho yanje. Ndakivamwo nigira ahantu nzokoresha uburyo bwanje neza. Gusa ngarabonye ati nkagumi Bujumbura. Naco nzokwimarira. Nzoba mpanze inzu y'ibihumba amajana canke y'imiliyoni. Nzoba ninjiza ngahe. Ndonke ibiteramo kangahe. Niki gituma rero nakubariye yuko nigira Igitega ahantu nzoronka inzu y'ibihumbi 105. Niki gituma nakubariye yuko urupangu gose mfata urupangu gose ku bihumbi 105 canke amajana 2. Bano bantu bagera kuri babiri. Moni hamwe na LINO-G. Imana ibijemo kugira nyene nibaze bakorerere ngo bamara amaze abakunzi babo bro. Kuko urazi neza yuko iyo umaze kugera kuri iyi level yo kuvuga ati je ndafashe decision kanaka bro. Bro ni wundi mutima man. Nundi mutima bro, nundi mutima kandi cyane gose. Bidasigura neza yuko badashobora kuvana kuko urazi yuko isi nikimeze bro. Nikumeze kuko ndabona neza yuko hari nabamaze kumarana n'imyaka nka 10 kandi bagatandukana. Kandi bari mu rukundo. Siko. Ariko wumve neza yuko bantu bagera kuri babiri Monia Fleur tugiye kumubura cyane mu muziki kuko byaragaragaye mu gihe gito bamaranye mu rukundo. Urabona neza yuko Monia Fleur umuriro yari afise. Waragabanutse atakiri muri babaririmbyi babaririmbyi 10 cyangwa babaririmbyi 5 bro bariko barasohora cyangwa hit song kuko yarasohoye indirimbo ari kumwe na DJ Philbite indirimbo yiwiri he ntayihari no mu makakte no mu studio nta namwe bayivuza bro ntayihari uziko tana rimwe ndayumva kuri studio ico niki ndikunda kubarira heruka ndayumvira igisohoka kuri YouTube gusa nta handi hantu twasubiye guhurira nayo siko bino bintu vya life y'umuziki bitandukanye na life y'ubundi buzima bwacu tuba tubayemo siko iyo rero ugombye gufatanya ukabishiramo inguvu cyane hari ikintu kimwe kiza gupfa ego kweri gushika ino saha Monia Fleur urukundo rwa LINO-G bari kumwe ubona neza ko Monia Fleur rwaramutwaye Monia asubira hasi kandi atakigaragara cyane muri babakobwa urazi yuko mu misi yahera Monia Fleur ari wo muntu twagiriye ariko no ubwoba turavuga ati muri bano bakobwa kumenga arateye ubwoba cyane
ego kwe imbere ya Natasha urazi yuko Natasha nawe afise amahera ariko si kuvuga ngo afise ngo impano yatari ahubwo ni iki gituma nyene Imana yaramuhezagije aragira amafaranga kanaka acatangura gutamwo baba promoters babamenyesha makuru batangura kumupromoting kuko ndibaze neza yuko Natasha yaba adafise inoti bro iyo badafise inoti man bano ba promoters bacu bano bamenyesha makuru b'ingyajya bro sinibaza neza yuko baba bariko baramusupportinga Natasha bamusupportinga kubera afise amahera kuko hari abana benshi ngaba abakobwa bafise amahera bro ciye nibuka ya ariko nyene ubona neza yuko basohora indirimbo ariko indirimbo igasubira hariya mu kabati bro bamusupportinga kubera inoti man naribi razi mu kurangiza ikiganiro cacu reka tukiri mu vy'inkundo n'ingo n'imiryango dukubitira aho hakurya mu gihugu kibanye aho ubona neza ko amakuru ariko aravugwa nuko Vestine yamaze kuvana n'umugabo wiwe ego Vestine yamaze kuvana n'umugabo amwe mu majambo yanditse kuri status yiwe ya Instagram ego nuko yicuza kuba yahisemwo nabi umugabo boba bagiye kubana aravuga ati ubu kugira nsubire kubana n'undi muntu nzomuhumanya byose vyiwe famiye yiwe ndayizi n'imico yiwe bivuze ngo ubu bari basanzwe bari barubakanye yari yahitanye gutyo nyene batabanje kwigana ngo bafate umwanya bige bavuga ati we umeze gute imico yawe ni yihe mbega ukunda iki wankiki bimeze gute ukora ibiki ibintu nk'ivyo iri tandukana rya Vestine n'umugabo uribona gute Afrika ni imwe siko kandi ugiye kuraba bano bashiki bacu kenshi barakunda kwirukira ku muntu afise uburyo amafaranga ku muntu afise akanoti ariko bataravye ati mbega ariko si bashiki bacu gusa n'abahungu baratubabona bamaze iminsi barongorwa n'abamama ego cane gose niki gituma ariko no kubara ibintu kikwigisha siko ego kuko ndibaze neza yuko Vestine nimba yarafatanye n'ujya Idris ava muri Burkina Faso ubona neza yuko Burkina Faso Idris n'umugwiza tunga bro kuko no mu diaspora sanze abahanze siko ariko naho yamuka muri Afrika ariko sanzwe abahanze kuko uzuraba isahani igeze usanga ari za nkundo zimwe tumaze iminsi tuvuga nizijya nyene muri online akakwandikira kubera ko yakunze ingene ukoresha ikiganiro akakwandikira kubera ko yakunze indirimbo zawe sawa kandi rero igihe mu marana nk'indwi nka zibiri ukamubona yuko ari umuntu mwiza nimba je naho rafata n'agacupa nkifunga bro nakwereka yuko ndi mukizwa kuko turazi yuko ingo nyinshi niko zimeze jewe tuko turapanga mariage kanaka ndagerageza kwigira umwana mwiza mu ntango z'urukundo ndagerageza nkigira umweranda bro nimba naho rafata ikintu kanaka ndavuga ati kino kintu ndagihevye ariko rero namara kugushikana mu rugo niho rero uzucubona ingeso ziwanje uzucubona ati bwa mundi nibi urabinywa bwa bundi niba urabigira ati niba urabigira niki gituma rero ubona neza yuko bino bintu vya Vestine hamwe na Idris bituntangaza cyane kuko urabona neza yuko isahani igeze umuntu wese akurikira ngo umuntu afise amahera ariko imbere yuko ukurikirana umuntu afise amahera manza witegereze neza ati mbega uno muntu nkurikiye arayafise nivyo kahise kiwe kifashe gute imbere yuko jiwe tumenyana yarabayeho gute byari bimeze gute siko ego kuko bro inkundo ni kindi kintu pe inkundo ni kindi kintu man inkundo ni kindi kintu ariko ikintu cyo ndiko navuga bano bashiki bacu mu gihugu kibanye cy'u Rwanda wumve neza yuko hamwe twosanga kuko nagiye mbona mu gitondo bavuga ati ngo gashobora ngo kuba ngo baramuhakinze ngo Instagram ngo yiwe ngo story ngo starting atari yayipostinze wari undi muntu yayipostinze ariko tukaramuka tubonye yuko ari ivyo umenye neza yuko bano bashiki none niba baramupostinze nta bandi bantu afise bo muvugira suko Irene ari hajya nabo nyene bari kumwe hari hanze ari hajya nawe Dorcas ari hajya bro yokoresha platform ya Dorcas akavuga ati akabipostinga ati bino bintu sivyo akavuga ati Vestine burya baramwivye urubuga bijya bintu muri ko murabona sivyo akabeshuza muga kugeza ubu nta kirabo ariko wumve neza yuko hamwe twosanga yuko ari ivyo azobataye fan base nini ya cyane bro
canke ikindi naco nimba bamwivye Instagram na Facebook bajana yokoresha Facebook akavuga ati ego sivyo iyo ari yo yose man urazi nk'ubunyene izi nk'ubunyene yoce yugurura platform kanaka akaca postinga bro ikivuguta direct ego kwe ubunyene ikiduga direct bro nico usanga igeze kure cyane gose siko ariko mve neza yuko iyo niyo nkuru ya mbere y'umubabaro kuko bano bakizwa bacu twari tuzi yuko bitobashikira ariko umenye neza yuko isi niko imeze narigeze kuvuga mu kiganiro ati iyi entertainment ni muyibona uku waba uri muri gospel waba uri muri sekira byose nico kimwe cyane challenge zibashikira bose ni gose man ni zimwe gose bavyumve uretse gusa ico biba bitandukanye ko umwe abari muri gospel uwundi muri sekira ako konyene ubwa ubundi challenge zibashikira ni zimwe bose cyane gose bavyumve ikiganiro dushimira abantu badukurikiranye ariko izi harakana gusa ari nyene yuko tuvuga ho gato minota nk'ibiri abakiste bacu mu gice cy'u Burundi ndakeneye yuko tuza turaraba yuko twokwiga cyane kuko nagiye mbona neza yuko uribuka yuko tugize gukora n'ikiganiro tuvuga ati ngo D1 ngo cyangwa abandi bakiste kanaka bashobora kuba barazimijwe n'aba promoters cyangwa abamenyesha makuru cyangwa abasanzwe bakoresha imbuga kanaka ariko ngira ngaruke bro ngira ngaruke ku bantu bakiste bacu bano baririmbye bacu ko baraturaba ikintu ca mbere kibabaje urashobora kuja muri management cyangwa label kanaka yiwawe ariko idatahura ikintu ca social media media muri rusangi cimaze yaba ayo maradiyo yaba ayo TV online yaba promoters abanditsi ivyo bimenyesha makuru sigo kuvuga ikintu cyose cyo ku branding aho utagitahura uburi mu biki nagiye muri weekend nagiye ntangazwa cyane aho ubona neza yuko D1 akemanga akavuga ati ngo ikinyamakuru cyitwa Isaac TV ngo nta kintu cigeze kimufasha bro ari naho twamumenye twari kumwe n'umu cameraman wa kera bro yitwa Juma Jux arambarira ati je narababajwe kandi D1 twamumenye kuri Isaac kubera akora ikiganiro na Santa urakoze cyane ya Santa nicigituma rero nkeneye yuko bano bakiste bacu nyine tubatishemo kano kantu Juma Jux yambariye ati je naratangajwe no kungene D1 ashobora kuvuga ati ngo Isaac TV nacigeze mufasha cyangwa amamedia nacigeze mufasha ariko reka nigarukire ku bano baririmbyi bacu ndazi neza yuko arabamenyesha makuru benshi bigeze kuba basaba bakiste bacu ibiganiro bro bakoresha ama TV online ariko muririmbya kubakwa akakubarira ati ngo genda uvugane na manager cyangwa muri management uvugane nabo ariko ugasanga manager cyangwa management label kanaka yabo muravuganye kaca kubarira ngo umuririmbyi wacu ngo ntaragira gukora ibiganiro ariko azogera gukora ibiganiro ryari kandi uboneze yuko asohoye indirimbo bro urazi ko ico kintu ugiye kubiraba neza kirimwo mu bintu vyatumye ama media cike intege cyane man cyane tukaba tubona atama media menshi ahari ni gose bro gose bararondera umuririmbyi akabima reka D1 nta minyuze yuko adafise ama message y'abapetunga mu gice cy'u Burundi bamusaba ibiganiro ku TV online ariko akabarungira tumuramutsa cyane hari ya manager wa Iteka Music Eric Benson siko akabarungika kwa muri management ndani ariko uwaca ko ku muntu abijejwe akakubarira ati ngo D1 ntaragira gukora ibiganiro ariko kaca wibaza ati arasoha indirimbo siko ahubwo niko kanya karikeza kugira agire promotion yamamaza indirimbo ubundi muntu vyamufashe ni Epidey winner gushika ino sari he ntawo hari Epidey winner nabo nyene ari muri ya label yitwa nde yitwa ngo Achieve Your Dream siko ariko umurondi yakubariye ati vugana na manager ariko manager wa ntakiriyo oya sinibaza yuko akiriyo hari n'amakuru nagiye ndonka yuko contract yaheze afise undi manager siko ariko sha nabari abantu bo muri Achieve Your Dream no kubagarukako cyane bro umusani wabo sinzi ukuntu bagerageza bakamufata bakamufunga ntibamuronderera ama promo man oya ntibamu branding abaririmbyi bacu bafise ingorane bro akiriyo ntuze uriya yaririmbye ndakeserana MB datayitwa good
yitwa Mr Joker. Ya Mr Joker Ubu Mr Joker yibera mu Carama bro. ngira n'ivy'imiziki yarahevye. Naguma numvaga kuru ryari baguma bambarira umugenzi wiwe ngo ngo Mr Joker ngo arabakeneye bikini ngo muzoyaga gukungu afise indirimbo ngo muri studio cana mubarira ati sawa aturamuha inimero zo tubonde akeneye twebwe ngwe umugenzi we niko yambariye ariko nkibaza ati igituma ari bano bantu ano malebo canke management afise ingorane atuma yuko n'abaririmbye bacu bazima urashobora kuja muri management nje gituma kubari yuko epidemic winner niyo ngorane yagiye muri management datahura social media datahura medicarico kuko urashobora kumurondera akakubarira ati ngo vugana na manager wamurondera akakubarira ati ngo umuririmbyi wacu naragera gukora ibiganiro azobikora mu mwaka wa ryari yuko ari cyo gihe ciwe siko ugiye kuraba Lolilo hari media nimwe adakora kiganiro nimwe kwe ariko byatumye Lolilo guma muri circulation hadasohora hit song nasohora indirimbo ivumye ariko araguma muri circulation yasohoye indirimbo turabimenya kuko cagira kamedia tuwakiyo kameze neza kumenyekana muga turabimenya ariko akagaragara ku TV online mumenyesha makuru akasirikira akazunguruka bro siko nico gituma ariko nakubara yuko nico kintu cambere ko kirazimisha n'abo peti new generation ba December ba December bafise impano ariko na December nawe nyene management yuko kwifisi ya mentality nyene bashobora guha ikiganiro kubera ngo umuntu ngo bamaze kwicarana bro siko bamaze gusangira siko December gushikino saha akora ikiganiro kwa Juste Gaere gusa handi handi namaze kumubona ni kwa Ozi bro aho habiri nta ariko umenye neza yuko hariho izindi TV online ga mu gice cy'u Burundi zishininga cyane kuruta Ozi ziri professional man kandi zifise fan base yego ayumva zifise fan base irengeya Juste Gaere canke Ozi siko ariko biza kunangaza cyane bano baririmbye ukaca wumva ngo ngo bimenyeshe makuru byacu ngo bimenyeshe makuru bacu ngo abapromota bacu ngo nibo bantu ba mbere ngo bagirageza ngo gusubiza ngo inyuma ngo muririmbyi ngo indirimbo yabo ngo gisangwe itaduga ariko ndabibarize hari abana bashobora kubabarondera kugira ngo bakoreshe ibiganiro bro ntukamugayire media yiwe ntukamugayire ngo afise ngo ababone ngo bake cyane gato karakura bro kuko naziya TV online kana kazifise ababone benshi siko batanguye bro bahitinze cyangwa bari shine bahitinze byatari siko nico kintu cambere cisha aba artiste bacu baja muri label baja muri management aba manager babo bakaca batangura kuvuga ngo umuririmbyi wacu naragira gukora promotion unaragira kugaragara kuri kamera azogaragara ryari kandi yarageze yuko ari wo mwanya mwiza kubera yaramusigi kugwa yarasohoye byari bikeneye yuko ahubwo azunguruka ku TV online je mugandazi gihe azogaragarira igihe azogaragarira ndakikubwira ego ni mu gihe azokora igisanga ego agasohoka video itameze neza aye mu gihe azokora igisanga ego ebana ico gihe ego azogaragara hasohotse nka video nk'imwe ya Kabosi ebana direct twese tuzobiposta gusa mumbe neza yuko ba artiste bacu kandi ubu tubarondera mugabo bika ego ubu urashobora kumurondera cyane urazi rero nk'ubu umuntu agusavye ikiganiro kakimwe hama hagacaba nk'ico gisanga bajya abantu nyene nibo baba bambere mu kukumara maza bro baca bagukorera ko bien kandi bakavuga ati wabonye rero turarosaho tumufatira ari akantu bamwe uravuga kare uko uravuga kuri video ya Kabosi je narumvise ama commentaire y'abantu bariko baravuga ngo sha ngo birakabona bisohotse ngo yazigende kishima ndavuga ati none uri ndugirira urwanko umuntu nk'uwo gute ibaze man mwapfuye iki ibaze ukumva ko ikibi kimubayeko wowe unezerewe urazi ngene kishima bro ni ibintu bibabaje bityo urazi hari ikintu bwa mbere bamwe uravuga imbere yuko dutangura uko uravuga video ya Cheval akaravuga ku ndirimbo ya Money ya Fabulous na Hanza Nation na Hanza Nation bro ni indirimbo iryoshe cyane pe siko ni indirimbo iryoshe cyane ariko nkibaza ati mbega yuko ari indirimbo iryoshe muko muyikorera promotion gute hari umuntu umaze gusaba ikiganiro kikikwima
Rumva iyo ngorane aho nyene niho bihagaze Hari erega sawa. urazi ahantu ingorane zose ziri hari hagomba kuba bras de fer maka andonde urumva wewe urarondera abasani runaka naka bakakugarako ngo wapi hama wowe ugacucika intego ukavuga ati jewe rero ko ari uko kanikorera ama emission ya naye reka nikorera ama emission yanje nta muntu nzosubira kurondera babasani nabo bagaca bicara hajya bakavuga ngo twe twakoze umuziki ngo reka turindire baturondere wowe nawe baramaze kuguca intege nta nguvu zo kumurondera zo kurondera ugifise urumva rero tugaca tubaho muri iyo situation yo kuvuga ati jewe sindamurondera niyakenera kandondera ntari bituzokora buriya nawe akaba yicaye hariya ngo shango ndindire nawe utagiye kumurondera igaciba imyidogo cyane man ngo ntari karanshigikira ngo ntari karampa ibiganiro ntari karamvuga kandi we niwe yatanguye kukudesera ariko tubaramutse cyane horiya nyene turamutse nyene baje baririmbye bari muri rya ndirimbo na Kirikou yarasohoye indirimbo ryari ego indirimbo nziza kweri ya rap iryoshe ari umusinigeze kuja muri confiance ya isanamu gengi candabaza ikibazo ndababara ati Kirikou yaratwaye agashimwe k'isanamu gengi ariko twaherutse amenyekanye kuri ako gashimwe isanamu gengi ati mbega mukurikirana gute urazi ko akora kandi akora cyane mugabo imiziki yiwe umengo ntiratobora neza ntagituma nabajije kandi n'umuraperi akaze man arenze nabajije abatwara isanamu gengi nabaza ati mumufasha gute yuko atabiganiro vyiwe dohora tubona atasirikira tumubona doheruka kubona yuko bamupostinga yatwaye isanamu gengi ico gihe twari kumwe na ba Estanish na ba Fabiro baravuga ati ngo ngo dukeneye ngo kumenya ngo isanamu gengi w'icipfa n'amamedi Sandi bazati isanamu gengi niho muramaze kurondera media kanaka bakamiba ibiganiro umuartiste yatwaye agashimwa muri isanamu gengi agatwara award mubandanya mumushigikira gute promotion igikugwa ciwe aragisohoye mubandanye mugipromotinga gute Kirikou nama interview tugeze tumubonamo siko umve neza yuko nabonye niba bikenewe yuko muri industry bino bintu bro biza biratora umurongo yego reka dushimira abadukurikiranye cyane gose muri abantu bagaciro gufata iminota 40 na iwawe ukadukurikirana yego ni ibintu by'agaciro kuri twebwe asante sana mugiraho muba mwubahwe je nitwa Easy Bat Mix cyane bandi kumwe na MC Gundozi Hasta la vista naho ku munsi wa gatanu kabisa